bahindura amateka y'ivyanyu vyose, aho bahora kwita intabwa, aho bavuga ngo muri abagorwa mugahinduka abahigwe, maze mwikarto bavuga ati kagahungu kana kakarahiriwe, gasigara kazungu kurira indege kururuka, kakadamu kagakobwa batuvuga. Umviriza, imyaka myinshi badutunze intoki mu Burundi, batuvuze mu isi yose, mugabo Yesu tugiye gutangura kumwamamaza mu isi yose. Aho baducokoye bazokwifuza kuba muri iki gihugu, bazifuza kutuba hafi, kuko tuba dufise inzuzi z'ubugingo zitemba ziva mu nda yacu zihembura isi n'amahanga mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya! Ninde yiteguye kuzova mu ayo mazi, inzuzi z'ubugingo mu bugingo bwiwe, kubushikana ku isi yose, guhembura hagadutse hose? Umviriza, abo bazungu mwumva baragadutse ntibagira Imana. Ntuzegere wifuza umutunzi ntubuze ingorane afise. Baratuzaniye ubutumwa bwiza, nabo baca baruma, hageze ko natuja kubahembura. Mwavyumvise? Tugiye guhembura isi, tubanje kwihembura natwe.